Candidate numéro... La candidate numéro... ouais, la candidate numéro 56 va rester dans le concours. Muri kano kanya tugira twakire wa mugwi ukomeye cyane bahejeje kwegeranya amanota inge rero tubakire ariko igikorwa urabona yuko kiryoshe kandi kimeze neza cyane. Alors justement, comme tu viens de le dire, nous allons passer à la présentation des 10 candidates qui vont poursuivre cette compétition, en espérant que vous avez suivi avec attention et intérêt tous leurs projets. Nous allons maintenant savoir sur quels critères se sont basés la sélection des membres du jury que nous invitons à venir ici sur scène et qui vont passer bientôt à la proclamation des 10 candidates qui vont continuer. Wasichana 20 basi panabaki 10 wanaendelea safari, wengine 10 basi waende kuendelea next year. Komena amashi bavuye ku gikorwa gihambaye cyane, bumvirije abigeme 200 baciye ubwenge, bose bagize ico bashikiriza, bagira baheze batubwire ibyavuye mu matora bavuyemo. Muri kano kanya abakandidati na bene reka tubasabe babegereze baze ngaho imbere, hanyuma rero hacu wambaye kandidati mu gihe bazoba bashitse ijambo tuca turi tumbereza kuri perezida wa jury. Yes, ngabo bariko baraza. Baraberewe basa neza, ariko rero akari inyuma karahinda. Ego barabigeme 200 tugira tumenye amazina ya 10 babandanya muri rino higanwa rya Miss Burundi 2025, bazoba bagiye mu gice demi finale, igice gishiri ca nyuma cya rino higanwa. yes, bado ni 20 lakini 10 wanaendelea safari, 10 wanarudi nyumbani ili waweze kujiandaa for the next year. Yes. Ouais, voilà. Il y a quelque chose, mais Dieu est toujours là. Gardez l'espoir. Merci DJ. Ni mutwenge mbere yuko nakira perezida wa jury, mubanze mutwenge kuko niyavuga hariho gutwenga no kundi kuntu. Banza mutwenge. Mutwenge kabisa. Nyakubahwa perezida wa jury, mushinga ntahe waserukiye aburongoye umugwi ukomeye cyane wubahwa ku rwego rw'igihugu n'isi yose, turakwakiriye udushikirize ivyavuye mu mwiherero. Mukomere amashi menshi. Ego urakoze cyane. Uno munsi nahinduye gatoya. Dushimira abantu bose bari muri kino kibanza kuva dutangura bino bikorwa. Twari kumwe n'abantu batari bakeya muri kino kibanza, turabashimiye cyane mwese.
twari kumwe namwe mwabonye ibyo twashoboye gukora imbere yanyu, imbere y'abakunzi bariko barakurikirana bino birori mbonesha kure canke bari kumuhana iwabo. Twashoboye kumviriza bano bigeme imigambi yabo, bashobore kutwereka ubwenge bafise, ubwira n'ubukerebutsi mu vyerekeye ivy'imigambi. Twafasha akanya na twebwe turiherera kugira ngo dushobore gutora 10 mu basigara mu higanwa. Nkuko mubizi haburana babiri hagatsinda umwe, hama twashoboye kubumviriza, twashoboye kubaha amanota, twashoboye no kuyaga hagati yacu kugira ngo dushobore kuronka ababandanya muri rino higanwa, igice ca kabiri ca rino higanwa. Rero novuga gute, ndabatera intege mwese. Twari kumwe kuva mu ma audition aho twashoboye kuyaga na mwese, murashoboye guca imbere y'umugwi utanga amanota, muratubwira ivyifuzo vyanyu, muratubwira imigambi mufise. Twongere tubakeze kubona mwarashoboye gutera intambwe, muraza kwiyandikisha mu higanwa, muranaca umuce wa mbere w'ihiganwa, murawusozera muja muri uwo muce. Twabonye vyinshi cyane. Umunsi wa mbere giye twabakira mu ma audition, hariho ivyo twabonye no munsi vyateye intambwe. Ni kuvuga yuko hari ibintu vyinshi mwize, hari ibintu vyinshi mwashoboye gukorerako. Ku mpanuro twagiye turabaha, twabonye ibintu vyinshi mwagiye muri ameliora mwese. Tubakeze kuri ico kintu. Twongere kandi tubakeze kuko ungere mwavyifashemo ngaha imbere yacu n'imbere y'abari baradukurikirana bose. Abarundi n'abarundikazi bariko barabakurikirana bumvise imigambi irashe itomoye mwese mufise kubw'igihugu cacu, kubw'abarundi n'abarundikazi ku mitumba yose y'u Burundi no mu ntara zose. Novuga nti nakaryo keza hano muri no higanwa turi kumwe n'amashira hamwe n'amabanki n'abakenyezi n'inzego zitandukanye. Ndibaza yuko numwanya mwiza yuko bumva imigambi yanyu kandi ntiyazobura abazoza kubegera ngo abaherekeze. Rero kuri kubataza gusigara mu higanwa, tubatera intege ntibe etape ya nyuma, ahubwo mubandanye mudodora kuko nta mugambi numwe mubi twumvise. Nuko rero ntarinze kurandira rero twagira tubabwire ingene biza kugenda. Turaza kubabwira amanimero y'abasigaye mu higanwa, abo tugiye turavuga inomero tugiye turavuga muca mwegera imbere gatoya. Ego nuko hama jewe kazi ntikari koroshe, ariko reka tubabwire ico twashitseko mu mugwi utanga amanota. Inomero, la candidate numéro ouais, la candidate numéro 56 va rester dans le concours. La candidate numéro 19 reste dans la compétition. La candidate numéro 34. Et ensuite, la candidate numéro 14 reste dans la compétition. La candidate numéro 50 reste dans la compétition.
la candidate numéro... Je cherche la candidate. La candidate numéro 1. Restez dans le concours. La candidate numéro 36 reste dans la compétition. La candidate numéro 58. Et ensuite, la candidate numéro 9 reste dans la compétition. La candidate numéro 5 reste dans la compétition. Voilà les 10 candidates retenues pour la province de Bujumbura qui vont continuer dans les demi-finales qui auront lieu au mois de juin. Merci beaucoup. Plus d'applaudissements, mesdames et messieurs. Nous avons donc su les candidates qui vont continuer dans la demi-finale. None ko muterekana umunezero wanyu amashi menshi